murazi ko dufise umubanyi mu buraruko bw'igihugu cacu atatubaniye neza. Amateka n'ibi bibazo bigerekwa ku Rwanda birimo ubugome. EAC ni akarere k'umuryango w'ibihugu byo muri Afurika y'ubuseruko. Ako karere kakaba kagizwe n'ibihugu 8: u Rwanda, u Burundi, Tanzania, Kenya, Uganda, Sudani y'Amajepfo, Somalia, hakaba hariyongereyemo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo bihugu bikaba bifite amateka agiye atandukanye, yaba ku gisirikare yewe no ku bene gihugu bahaba. Ibyo bihugu kandi ni nk'uko n'uburebure bwabyo butaba bungana. Aha twavuga nk'u Rwanda rufise superficie ingana n'ibihumbi 26,338, rukaba rubamwo n'abene gihugu 14,6 U Burundi rufise superficie ingana n'ibihumbi 27,834, hakaba habamwo abene gihugu bangana 14,5 Tanzania yoyo nkuru muri zo ifise superficie ingana n'ibihumbi 947,303, ariko hakaba habamwe abantu bangana 70,500,000. Uganda ifise superficie ingana n'ibihumbi 241,038. Ubuganda bukaba bubamwo n'abantu bangana n'1,061,000. Kenya ifise superficie ingana n'ibihumbi 580,367. Aha muri Kenya hakaba hatuwe n'abantu bangana n'1,057,000. Sudani y'Amajepfo ifise superficie ingana n'ibihumbi 619,745. Aha muri Sudani y'Amajepfo akaba ari igihugu gituwemwo n'abantu 12,000,000. Somalia gifise superficie ingana n'ibihumbi 637,657, hakaba haba nk'abantu 2,000,000. Yewe ntibagiye na nkuru wazo ariwe Kongo ifise superficie ingana 2,344,858. Aha uca wumva yuko n'abantu bahaba atari bake bangana n'112,000,000. Yewe singiye kuvuga East Africa canke EAC, ntibagiye umuryango wo muri Afurika y'ubuseruko kufite icicaro muri Tanzania yarusha, ukaburongowe na Perezida wa Kenya William Ruto. Umunyabanga wa mbere akaba ari Stephen Patrick Mbundi wo muri Tanzania. Nkuko nabwiye yuko ikirindiro cy'umuryango wa EAC kiri muri Tanzania gitwarwa na William Ruto, umuperezida mukuru w'igihugu ca Tanzania. Yewe singiye kuvuga ivyo vy'amateka ya Afurika y'ubuseruko, nababwiye yuko Afurika y'ubuseruko numwe mu muryango ugizwe n'ibihugu 8, ariko amateka yavyo agiye atandukanye. Muno mwanya singiye kuvuga ivya Afurika y'ubuseruko, nkundira dusimbire kuraba ibihugu bibiri bisa n'ibivukana. Ivyo navyo si bindi n'u Burundi n'u Rwanda. Burundi n'u Rwanda ni ibihugu kuva kera vyamye bikebana, bitungana intoke, biterana amajambo, kandi bibayeho vyikekakekana. Ibi bihugu bibiri ndiko ndavuga, u Rwanda n'u Burundi, ni ibihugu bifise uburinganire bishaka kungana, mwe twokwitwa mu gifaransa superficie. Yewe n'abantu batuye mw'ivyo bihugu imibare ikabishaka kungana. Mu ntangamarara nababwiye nti u Rwanda rufise superficie ingana n'ibihumbi 26,338, rukaba habamwo abantu bangana 14,6 U Burundi nabwo bukaba bufise uburinganire mu gifaransa superficie ungana n'ibihumbi 27,834, hakaba habamwe abantu 14,500. Nkuko mwumva yuko uburinganire bw'ivyo bihugu bushaka kungana, ni ibihugu vyaronkeye ni nayo kwikukira umunsi umwe, bifashijwemwo n'umuntu umwe kugira ngo iyo ntahe ibe. Ni ibihugu bibiri nkuko nabivuze, bisangiye imico, bisangiye ururimi, yewe bigasangira n'ibintu byinshi. Amateka yabiranze haba no mu gihe cyo gukoronizwa n'abazungu, bakaba bakoronijwe n'ibihugu bimwe, kuko ivyo bihugu bibiri vyafatwa nk'uko umenga ni igihugu kimwe, aho usanga vyitwa Rwanda Urundi. Kuva ico gihe haje harakura amakimbirane, injyane, kugeza naho umwe avugira uwundi iti nzogutera, undi nzogutera. Aho bene gihugu bararamagabo bavuga ntumwanya n'umwanya intambara mw'ivyo bihugu bibiri iraduka. Yewe ukibagiye bako mu mipaka y'ivyo bihugu bo barara ntibuca ku ntambara zimwe ziza ziraba kwiyo mipaka, aho bamwe usanga barengeranye uturimbi. Mu kuvuga ino nkuru
ndaza kurabira hamwe mbega ivyo bihugu bizoterana canke vyoterana, mbega biteranye ni ikihe gihugu coshobora kwihaganyira ikindi kikagifata mu muzosi kikakiniga. Reka mpere ku gisirikare cy'u Burundi. Ku itariki imwe y'ukwezi kw'indwi mwaka w'ibihumbi 2026 niho hagaragara ingufu zidasanzwe z'igisirikare cy'u Burundi, aho bagaragaje zimwe mu ntwaro bafise zo kugira ngo bazoshoboye gukoresha mu kwivuna umwansi. Aha twovuga camion militaire canke imodoka za gisirikare zifashishwa mu gushomba abasirikare no gushomba ibigwanisho. Twovuga kandi véhicule blindé, imodoka zikingiye nazo nyene zikoreshwa mu gihe c'intambara zimuteyeko ibisasu bidashoka bizibomora. Twovuga ibifaru n'indege z'abasoda hamwe n'abasoda bashoboye gukoroka mu ndege. Ivyo gusa ntibikwiye, barerekanye ko hariho n'igisirikare gifise ibikoresho vy'itumatumanaho kandi rihagije, mu gifaransa twitwa force spéciale canke mu congereza special forces. Ivyo ni bimwe mu vyagaragaye mu gisirikare cy'u Burundi twitwa FDNB, Force de Défense Nationale du Burundi. Ico gisoda ni gisoda cyagiye kiratumwako cyane n'ibindi bihugu mu kugarukana amahoro. Aha twovuga nk'umwaka w'2004 ushira umwaka w'2009 igisirikare cy'u Burundi cyaratumwe kugarukana amahoro mu gihugu ca Somalia muri mission bitwa AMISOM. Ntivyatevye inyuma baratumwa ko muri Afrika y'Epfo. Mu nyuma ntivyatevye aho batumwe kugarukana amahoro mu gihugu ca Afrika yo hagati. Ivyo bimaze kubandanya niko batumwe ko nubundi kugarukana amahoro mu gihugu ca Kongo, aho bamwe bidoga bavuga yuko nubundi bagwana n'abo basirikare bo mu gihugu cy'u Rwanda basanzwe bakebana. Ariko tukibagiye yuko muri gihugu ca Kongo abasoda bariyo atari abanyarwanda, hari abasoda b'igisirikare bitwa M23 cyashoboye kwiganzura ku butegetsi. Mugabo abarundi bakaba bidoga bavuga yuko mu gihe bariko baratera ico gisoda benshi na kenshi bahahurira n'abasoda b'abanyarwanda kandi banemeza yuko aribo bashobora, aribo bagishigikiye canke bagitera intege. Uburundi bukidogera igihugu cy'u Rwanda ko kinafasha cyane cyane mu guhungisha bamwe mu baroberi baza gutera igihugu cy'u Burundi, kuko mu bitero byinshi biba bidoga bavuga yuko biza bigana ku mupaka bahana n'u Rwanda. Ari navyo byanaviyemo gufata ingingo kuri President Evariste Ndayishimiye mukuru w'igihugu cy'u Burundi gufunga imipaka, avuga nti umwansi narabonye mfise n'u Rwanda kuko anyegeza bamwe mu bashaka kungwanya. U Rwanda go siko rubibona, ahubwo nago rukagiriza Uburundi ko Uburundi nabwo nyene bunyegeje bamwe mu migwi y'iterabwoba iziraja gutera u Rwanda. Reka mbanze mvuge gatonje ku mateka y'u Rwanda. Mbega u Rwanda nago rushoboye iki? Gokora iki? Igisirikare cy'u Rwanda RDF naco nyene cyaratumwe ko kugarukana amahoro mu bihugu byo muri Afrika. Aha twovuga muri Sudani y'Amajepfo muri mission bis UNMISS S, tutibagiye Republika ya Centrafrique. Mu butumwa nabwo nyene bwitwa MONUSCO, ubwo butumwa bahuriyemo n'abasirikare b'abarundi nyene, naho nyene ico gihe bitari byoroshe cyane guhurira mu ubwo butumwa. Rimwe na rimwe aho bavuga yuko habamwo gucana canamwo bikanashika bakanarasana. Ikindi gihugu u Rwanda rwatumwe ko kugarukana amahoro ni muri Darfur muri Sudani, muri Misobise UNAMID. Sivyo gusa u Rwanda rwatumwe ko no muri Mozambique rufadikanije n'igihugu ca Afrika y'Epfo muri Misobise Cabo Delgado. Iyo Cabo Delgado akaba ari mu ntara nyene hariko harabamwe umutekano muke, hari mu bwanka w'2021. Yewe igisirikare cy'u Rwanda naco nyene sigwana kuko batunze bimwe mu bigwanisho vyiza vy'itumanaho, inkoho za gisirikare, imodoka zifashishwa mu ntambara hamwe na za nkoho zirasa cane zikarasana kure. Muri aya makimbirane ibihugu bibiri bifise, ingaruka zikunda gushikira abaturage b'ivyo bihugu bibiri, kutaronka ukuntu bahanahana ibidandazwa, imigenderanire yahagaze n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Bamwe mu bene gihugu b'ivyo bihugu bibiri bo bakaba basimba umutima bijiriwe, kuko hariho inyungu zimwe babona mu migenderanire y'ivyo bihugu bibiri. Mugabo muno mwanya itakiba harimo kuyunguruza no guhanahana ibidandazwa. Ivyo bihugu bibiri ndiko ndavuga bikaba birara ntibuca, bikaba birara bikanuye amagabo bivuga nti umwe arantera undi arantera, cunga umwasi ku buryo ku
ku mipaka y'ivyo bihugu bibiri abasirikare baharinda aba ari inararibonye kandi badakubita urugohe kuko baba biteguye umwanya n'umwanya. Aho rero tutibagiye za ntambara zo kumunwa, gutungana intoke, gutukana no gukekakekana, na cyane cyane ko igihugu ca Kongo cituye Burundi kuja kugarukana y'amahoro, mugabo abasirikare b'u Burundi bo bakemeza amakuru ko bariko bagwanirayo n'abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda. Mbega intambara y'u Burundi n'u Rwanda izotinda ihagarara? Mbega imipaka y'u Burundi n'u Rwanda izotinda yugururwa? Nivyo duhanze amaso. Aha ni kuri Elior TV, ndakwisobera ugire subscribe.